Uno munsi turasubiye gukorana kandi kugira ngo tubanze turabe intambwe tumaze kugerako na cane mu bijanye no gukurikiza impanuro twagiye duhabwa n'indongozi ku rwego rwo hejuru zijanye no kwikingira uno mugera wa corona. Ejo twari kumwe n'umugwi w'igihugu ujejwe gukurikiranira hagufi ivya kino kiza, ndetse n'ubu nyene mu gatondo twazindutse turi kumwe n'umugwi w'intara urikemwe igisata bitandukanye ujejwe gukinga cane ibiza no gufata ingingo mu gihe hagize ikiza kibaye. None dukoraniye ngaha kandi namwebwe muri bino bisata bitatu: igisata c'abajejwe intwaro, igisata c'abajejwe amagara y'abantu, igisata c'abajejwe indero, kugira ngo duhanahane ivyiyumviro. Iyi ngwara rero nk'ikiza iriko iratera ubwoba isi yose, dutegereza kubanza kubona ubwa mbere yuko isi ni isi ariko Imana ni Imana. None rero ikintu ca mbere dusabwa nuko tutokomantaza imitima ngo duce tugira uruhagarara. Iki nico ca mbere dusabwa. Coronavirus ntayitandukaniye n'izindi ngwara zagiye ziza ku isi canke mu gihugu cacu. Washaka hari naho wosanga idakaze cane gusumba malaria twadusanganywe ugiye kubiraba. Mugabo rero ikintu cose kiza gitwara ubuzima bw'abene gihugu tubwirizwa gufata ingingo zose zishoboka kugira ngo amagara y'abene gihugu amere neza. Ubwa mbere murazi yuko ico twashize imbere cyane kwabaye gusenga Imana, ndibaka ko muvyibuka. Icya kabiri ni vya bikorwa dukora nk'abantu, gukaraba n'amazi meza n'isabuni. Ubwa gatatu hakaza kwirinda kuramukanya dukorana mu ntoki canke tugwana mu nda, ndetse no gusomana ubu nibaza yuko atanumwe kibigira. Hakaba kandi gushira abavuye mu bihugu birimwo iyo ngwara ahantu hiherereye kugira ngo babanze barabe yuko atamugera bazananye, kandi turashima yuko kino bikorwa cyakozwe n'ubu kibandanya. Gufasha aboboneka yuko bafise uwo mugera, kandi mwarumvise yuko inzego z'igihugu, ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ku mugwi bwashinze, umugwi uri kurakora. Hakaba kandi igikorwa kijanye no gusuzuma, harimo gupima. Tugashima yuko hariho icuma n'abahinga bashobora gukoresha kugira ngo babone umuntu agwaye uwo mugera. Tutibagiye rero n'uburyo bwategekanijwe ku buryo umuntu wese yiketse yuko yobagendana, yuko yobafise ibimenyetso vy'uwo mugera coronavirus, ashobora guhamagara ababijejwe kandi bakamushikira mu mwanya muto bakamufasha. Muribuka yuko hatanzwe ndetse n'amatelefone adatwara amafaranga, nimero vert, kugira ngo umuntu wese yiketse, haba mwebwe abavuzi mubonye umuntu n'ibimenyetso, mugaca ubwa mbere ho icambere kumushira ahantu adacabonana n'abandi, hanyuma guhamagara ababijejwe kugira ngo baze bashobore gukurikirana uwo muntu, barabe banamupime yuko hari uwo mugera yoba afise. Hari n'ibindi rero tubwirizwa gufata nk'ingingo, na cane ibijanye n'uko mu manama dutegerezwa kuzoza turaraba yuko ubwa mbere ho amanama adakenewe cyane twoyagabanya, hanyuma hagashigwa imbere ndetse amanama arimwe abantu bake vyoroha nk'uko
yuko abantu bashobora kwicara n'imiburiburi batandukanye ku metero kugira ngo ibikorwa bigende neza. Ibikorwa by'igihugu ntibitegerezwa guhagarara, mugabo ni ngombwa ko dufata ingingo zibereye kugira ngo tubandanye ibikorwa by'igihugu, mugabo kandi turiko turaya yuko amagara yacu by'ukuri turiko turayakingira. Ku kijanye no gushira abavuye hanze ahantu hiherereye, turazi yuko hariho ikibazo cyo kumbibe, aho usanga hariho imbibe by'ukuri usanga hariho ahantu abantu bashobora kunyuragireka bagaca binjira bidaciye mu mategeko, ukaza usanga bamaze gushika no hagati mu bene gihugu. Tugize iminsi tuvyumva mu mitumba itandukanye, ariko icyo dushima nuko abene gihugu batavyihanganira. Ahatari bake baciye ubwenge bavuga bati guma hiyo ntimudukwegere. Urumva aho nicerekana yuko bamaze gutahura. Mugabo la gestion y'ico kibazo vyogenda gute? Kenshi iyo abarongoye intwaro banterefonye bakabimbarira ndabaranti nimba hariho inzu ata muntu ayibamwo iri kuwo mutumba, nibaje muri iyo nzu hanyuma babafashe mu kubaronsa ibifungurwa, hanyuma bace babarira abajejwe amagara y'abantu bashobore kuhashika kugira ngo barabe ingene ubuzima bwabo bumeze gushika kuri ya misi dusabwa 14. kandi nibaza yuko twobwirizwa kubifata gutyo, kuko by'ukuri turavye hatekanijwe hoshikira abantu bavuye hanze. Nibaza nka baba bene gihugu bato bagenda guca amafaranga muri Tanzania, bose duciye tuza turabegeraniriza ngaha mu ntara, nibaza ko vyotugora. Ni ngombwa rero yuko abajejwe intwaro mwumva yuko mufise uruhara dasanzwe kutegekanya, kuko burya ico numvise gikomeye cyane kuri no ngwara, iyo umuntu agize ubwoba bwinshi ngo bica bituma n'inkomezi z'umubiri zo kwikingira ngo bica bigabanuka. Ni vyiza rero yuko tugerageza gukora ibikorwa biremesha.